gukorera uwundi ntutera imbere ibyo na nyine cobara mu gihugu ndamukunda cyane umuntu afise viziyo ku gihugu yama nawe ariko arakangura abantu gose ahubwo jewe icoma nkazomu umugende uhuye no tiramugwa mu nda nyene nkamugumya tujya mwebwe numwogo mamukorera amahe mwenje mwishirahamwe ndabantu murima murose ibyanyu niho cyobagirira akamaro gusumba amafaranga mu muraca misi yo murundi nta wundi muntu nyeka tugoronka mbira dukora nk'ivyo badukoreye. Jewe nitwa Mbonangira Karori sanzwe mvuka muri commune Kayanza mba muri province Kayanza commune Muruta zone Gwegura umutumwa witwa Kaserege. Navutse mu 1967 nizi ishuri bitayaga Mukama biga mu ndwi kabiri rya Gatolika ndagiga nabona rimaze mfise nk'imyaka nka 20 hama rero uno munsi rero ndumurimyi mworozi nemeze mu myaka 16 uburimyi rero gato ko kuri ico kintu c'uburimyi uburimyi nabonye indimo zitari nke kandi nawe kora dukurikira nawe barazibonera no kuvuga nabonye ahantu hanini urima ukoresha abakozi benshi mutashaka kumenya cyukuri burya burimye nkuko bavuze ngo wize muri yaga Mukama buriya bumenyi bwavuye he kugira ngo kuko nabize benshi bere bananira nibyo nagire mvuge buryo bumenyi n'ubwenge biratandukanye. Washington DC nahururukiye inshuro zine n'indege. Wow. Aha naho naciye Amsterdam nca iduha muri Qatar nca na Chicago nshikira New York aho naho nca ndahamara ukwezi n'igice urumva muri Amerika nagenze ingendo zitanu zo kujayo imwe Imana yari yaravuze numva ngo welcome Washington DC urumva ko byashitse nka jayo gatanu ha mukindi gihembi Cairo mu Misiri nca Alexandria nca Sinai za Shamayisheke nca ku mupaka Elate nca Sodom na Gomora nca Yeriko nca ndagenda ca mayindwi zibiri korera yono ndajaho bita Ishiro Yeriko ni muri Israel ni muri Israel nagenda mayindwi zibiri ku musozi wa Irayono nkajaho bita Ishiro kuri Karumeli hariya mu kiyaya ca Yezireli mu kiyaya Magedoni atema ku misozi ya Gorani kuri za dukunze kumva muri bibiri yego ndahatembera nta kuri Irayono urumva namaze indwi zibiri jewe ubu urabona imyaka maze nta bintu byiwanje jewe ibintu ndi masije ndabijya bene uvuga ngo ndabijye ndi umwe no bijya gute jewe meze nk'umushoferi atwara imodoka irimo abantu 100 kandi umushoferi ari umwe akabatwara neza niki ndakunda kuvuga ati abarundi barakwico bitashanje madomentalite abantu guhinduka mu mitwe uraba nabona bose bumva gukorera amahera nonse amajambo ari muri Bibiliya ijya Imana ivuga ngo umuntu wese ngo mushike gukora ibyanyu mwiyoroheje buryo umuntu akwiye gukora ivyiwe gukorera uwundi ntutera imbere ibyo na nyine cobara mu gihugu ndamukunda cyane umuntu afise viziyo ku gihugu yama nawe ariko arakangura abantu gose ahubwo jewe icoma nkazomu umugende uhuye no tiramugwa mu nda nyene nkamugumya nkamuhobera ashina mubyara ibyo nokora n'ibyokorwa ku burimyi kuko ndabona ibyokorwa ku burimyi inzara igahera mu Burundi ndabibona nona sinya contract ku mwaka nzotanga amatone hamwe wari murambaje abantu bari imyaka 18 na 35 baja korima harimo abanyokuru kandi abo ntibazotuma production y'umwimbi iduga abana baza barushe bagowe bameze gute wero harakuye mu mashini arima hajya mbega akazi n'abakwite gute Ndwanza Imana Evelyn usanga uri muri koperative isanzwe irongowe na Karori uri maze igihe kingana iki maze mu myaka 3 kandi abanjije gukorera amahera hanyuma cyatwigisha imigambi yo gukora ishiraha tujya mwebwe numwogo mamukorera amahe mwenje mwishirahamwe ndabantu murima murose ibyanyu niho cyobagirira akamaro gusumba amafaranga mu muraca misi yose none mwebwe nk'abari bayemo muri ico kingo c'imyaka 3 urabona ko wungutse kubera koperative je narungutse cyane kubera ntumwaka uheze uwo mwaka nyene dutanguye muci yampaye imbuto z'ibirayi ndaziteragira be n'ibigori watera umurongo w'ibigori n'umurongo w'ibirayi byo birayi narabikonywe nkumbi amajana indwi nuze mu bigori naho narose amajana 6 gusa mugako bari we yampa imbuto n'umwavu barataho byo dufise bwo kwironkera byose yego cyane hana mu bigori bumva amajana 2 birayi naho amajana 3 niko baragendi n'umupaka maze imyaka 7 mpfakaye uva mpfakara
nawe natangwa gukorana na Karori umwaka atangura kuza inyanza nyene jewe narabonye ibintu maze gukuraho ndafise impene ndafise n'izindi zitatu nabikije mu gahinga nyene muhira nkitunganya neza n'abana bo tubane yasigaranye hariho umugambi twumvanye Karori uvuga yuko abantu akoresha yama yifuza ko nabo ejo bogira ico bava mu kumuri nabo kandi ivyabo cyangwa bagakoresha abandi yego mbega murabibonaho biriyo guhera urabona guhera nyene nko ku muceri ibiharage ibirayi ikintu cyose barimwe twebwe tubarira ati abakeneye kurima ni muje hamwe twe tukaja hamwe tukakora kwa kabiri kwa gatanu amafaranga amwe twayakoteza hanyuma turiko turarima kubera hari igihe turima ahantu twabona hagiye kutuzungura acapote amafaranga agaca yaduha tukaja dushiramwo abakozi hanyuma rero tujana n'izo mbuto nyene twamaze kugira amasizo tugateragiye kandi gusoroma uwo mutama twe ntitwokuyumbira murundi nta wundi muntu nkeka tworonka mbere dukora nk'ivyo badukorera kuko niyo uri kurasoroma wasoroma nk'ivyawe niyaza kukuraba ani birayi n'ikintu mega cyafise amahera benshi muga wewe urasoroma ugashira imigunira ngaho ujaza kuza ariko mugabo hari n'igihe ntirungikira umuntu cyangwa ko mukenyezi wiyo wewe usanzwe uri umwe mu bagwiza muto kandi usanzwe uri muri koperative hariho akamaro sinzi ko bisigura ngira nka bari ko baradukurikira yego akamaro ko kuza muri iyi no kuba mu zindi yose itandukanira akamaro ko kuba muri iyi koperative icyambere twebwe twaragiye hamwe tukagira imirima turimira hamwe muri koperative yego uyu mbona nkira Karori nyene agaca adufasha natwe iwacu akaduha imbuto natwe tugatera iwacu mu miryango abandi rero benshi bari mu koperative nta mbuto baronka bajana iwabo kuba twatanguranye ikiganiro mwabonye uburimyi muri kano kanya naho tukaba dushitse ahari ubworozi bw'ijya koperative Pasteur dusanze ari wakurikirane ivyo bintu by'ibitungwa by'ubworozi reka tuyagire Pasteur yego utubwira zino nka twasanze nyinshi umengo zirakamwa twabonye n'utunyana sinzi ko ari zose zoba zikamwa imana ihenze zose ngaha zirakamwa imyavu dukura aha mu ruhongore yego mwiraro niyo tukakoresha muri bwa burimyi yego mwavuva ngaho uja muri bwa burimyi yego rero n'ubwatsi kandi mugaburira byose biva muri bino bitungo yego no kuvuga byose mwahisemo kuvyikurira iwanyu yego bikuri iwacu bishitse izi nka ikamwa neza ishobora kukamwa amatanga na gute mu gatondo litiro 10 ku mugoroba litiro 6 kuvuga ko bivuze ku munsi irashobora kukamwa litiro 16